Bakunzi ba Axe Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, turabamukije mwese aho muri. Turabahaye n'ikaze muri iki kiganiro mugira mushikirize na Ingabire Beri Chancel hamwe na Edmond Kwizera. Turongeye kubaha ikaze mu iki kiganiro tugirane hamwe namwe tubamenyesha amakuru ku biteramo byagiye biraba mu iyo minsi heze ndetse no ku biteramo vyimirije. Turahera ku giteramo cyateguriwe n'umuririmvyikazi Natasha, cyari igiteramo gitunganije neza, igiteramo cyatweretse yuko umwigeme ashoboye. Je nabihaye agaciro kanini yerekanye iteka ry'umukenyezi mu gutegura ibintu, mu gushaka kuririmba, mu gushira impano yiwe aboneka. Edmond, wewe woba warabibonye gute? Urakoze cyane Chancel kumpa akanya. Nagomba ndakubwira ko natangariye cyane Natasha Ngendabanka ubutwari bwiwe nk'umukenyezi. Natasha Ngendabanka n'umukenyezi, umucanche wiwe, umushinga ntahe wewe n'umuzungu. Mu mitwe y'abarundi canke y'abarundi kazi naho kuba umuzungu nukujya ukaryama ataco wikoza. Jewe ndumuzungu, ndumupatron, ndafise abakozi, ntaco nokora, ntaco nohiminwe. Ariko Natasha nk'umukenyezi w'umurundi kazi yatewe iteka kabigwa n'umuzungu. Uwo yari kuvuga ati ndashitse, reka nge amahera y'umuzungu ujya mutariyano, ujya muzungu ujya mugabo w'umutariyano menga afise ubwene bw'igihugu bw'ubutariyano. Ego yoshoboye kuvuga ati reka niyicarire ndazi nzopfa njya, nkuko bimwiri mu mitwe y'abantu bamwe kandi atari bake ngaha mu Burundi iwacu. Ariko Natasha Ngendabanka suko wewe yabishimye, aravukura amaboko mu mpuzu agakora, mbere akumva yuko yofata responsabilité yari isanzwe ifatwa n'amashira hamwe akomakomeye canke babagwiza tunga bakomakomeye. Nibo bari bakunze gutunganya ibintu by'ibiteramo bagahuza abaririmbyi batandukanye. Natasha rero agaheza agahaguruka nk'umukenyezi ati jewe ngomba ntunganye igiteramo. Erega chance muri rya concert cyo natangariye muri rya concert ya Natasha ukuntu yayitunganije, yaje isa nk'ije gukosora utunenge tumwe twarabaye muri concert yaheruka ya Dunda na Buja FM, aho bari batumiye abaririmbyi bashika ku 30 kandi bari bakoze proma mugabo, ariko hari utunenge twahavuye tukaboneka. Ariko Natasha rya concert yibubiravye kuva mu nteguro cari ikintu gitunganije neza. Mbere yuko bashobora kugira ico giteramo yarabanje aratuma ko bazogisangira ico giteramo kugitunganya, arabicarika hamwe barabitegura neza, n'amasanamu amwe ku mashena mwamwe yaraciye ko baratwereka bari mu nteguro zacu kuri Dunda na Buja FM. Mu kiganiro twagize muri commentaire twagize twaragerageje kugaruka kutunenge tumwe twagiye turibonekeza, aho wasanga baririmbyi bamwe bitiranije ijya concert yari yatunganijwe bakayitiranya na competition, kuko barasanga abaririmbyi bamwe bariko baragenda bemezanya kije sindi meze nk'abakana kango wanashaka ngo reka ndirimbe ngo nabo ngo baraza kurimba ngo mwumve, bagashaka kumera nk'abavyitiranya na competition. Ico gihe n'urukundo ntigwahavuye ngo ruboneke, nico gituma ijya concert ya Dunda na Buja FM yahavuye ihera nabi. Mbere hari n'umuririmbyi akomenga mu gihugu cacu ari we Satubi atarose nakanya ko kuririmba. Ariko kwa Natasha gwa urukundo rwigendera. Kubera iki bugi ibintu byose chance bipfira mu nteguro. No kuvuga Natasha yari yateguye neza igiteramo, naramutangariye gose. Ego cyane, urakoze Edmond. Nkuko abivuze ikiganiro cyagitunganije neza, biboneka yuko harimo ubumwe, harimo kubitegwa nkuko yabivuze. Imbere yuko igiteramo kiba barabanje baricara hamwe baravugana, byerekana yuko hagati yabo harimo kumvikana, harimo kubitegura neza kugira ntihasubire habe nk'ibyabaye kuri Dunda. Umuririmbyi umwe ntatwara iminota idakwiye ngo anezereze abafana biwe baje kumuraba. Habaye ikintu cyo guhana iteka, barategura ibintu neza, barahana umwanya neza. Najewe narabinezerewe, ibintu byagenze neza cyane. Twashimiye umuririmbyikazi wacu Natasha kukuntu yerekanye yuko abakobwa turashoboye. Murashoboye cyane n'abandi bafatireho akarorero burya kera niho mwafatwa minenegwe mugu no munsi turiko turababona mu yindi shusho.
turiko turababonamwo responsabilité itari imenyerewe kuko ubwa mbere mwarabo mu kigo mwarabazezwa nzu mwarabo kuguma hariya gusa mucokeye hariya mugubu ni mu gihugu kibanye ngaha ca Tanzania urabona ko n'umukuru w'igihugu cacu ari umukobwa ubutwara igihugu ca Tanzania n'umudamu no kuvuga murashoboye koko. Turashimiye kandi no kuri Axia hariyo ibiganiro turiko turashikirizwa n'abakenyezi, hariyo ikiganiro c'abakenyezi babiri badushikirije ijambo ry'Imana, Madame Anastasie na Madame Jacqueline, vyerekana yuko n'abakenyezi barafise ikibanza mu kumenyesha inkuru nziza. Turashimiye na Josiane na Annick na Nadege badushikirije ikiganiro ku mukenyezi w'umunyafrika. Umva no kuri Axia ntibasaba kutwereka yuko abakenyezi bashoboye. Yego cyane barashoboye kuko n'ibiganiro ni na byinshi maze kubona no kwinumbonesha kure yacu byatunganyijwe n'abakenyezi kandi biryoje gose birimo vibes no kuvuga muraduhimbara gose. Noneho nimukura amaboko mu mpuzu mukore na bimwe mwahora mubona ko menga ntivyoshoboka, birashoboka kuko nariko ndaraba nsubiye inyuma gato kwa Kimena ringarutse ko cyane Natasha ukuntu yatunganije kijya giteramo, urabona ko yagitunganije neza, akaciyumvira ko urumva nk'umuntu yagitunganije akiyumvira gutuma ko bagenzi we burya yaritonza aricara araba ati je nkeneye ko kino giteramo canje kizogenda neza, kandi je notangarira muri we nakije giteramo ciwe urabona ntiyashimye kwikunda. Erega byarashoboka ko Natasha yogira igiteramo ateramishamwe wenyene, ariko urukundo rwamuranze mu integuro za kijya giteramo akavuga uti reka ntumire abaririmbyi batandukanye. Mbere n'abaririmbyi burya badakunzwe kwibuka, sinzi ko urabona mu biteramo bikunze kuba biriko biratunganywa hari abaririmbyi badakunzwe kwibukwa kenshi, mugabo biravye sinoshima kubagaruka ko ku mazina, mugabo biravye yaragerageje kubarondera. Nibyo mushobora kugira muti nta muririmbyi kazi yari yatumiye, ariko kandi nogira nti si herezo ni intango, aracabandanya atunganya n'ibindi, ngira ngo mu bizokurikira ashobora kuzogikorera ko nico nyene, kuko mwumva ivyo umwana w'umuntu atunganyije ntivyamavyera ngo de, ariko kandi yari yagerageje, kandi noneho abakunzi ntibaherera mu mubindi, kuko naho n'abaririmbyi kazi yo bashiramwo bavuga bati none ko atatumiye na kanaka ko yatumiye aba baririmbyi ntatumire n'ubundi muririmbyi runaka, ugaca usanga rero ni ibintu vyo hava bidashoboka. Ariko kandi uko biri kose je ndashimira Natasha yaritanze cyane, yarerekanye iteka ry'umukenyezi yuko atari iryo gufata minenegwe. Sinzi ko nabibonye mo ahantu byabereye hari hatunganije neza, hari hasa neza, vyerekana yuko yahaye n'akaryo ko abantu baza kuhakora baronka amahera kugira hategurwe neza, ibiza gukoresha byose bitegurwe neza. Rero turamushimiye cyane. Nashaka twinjire gatonya mu baririmbyi no ku ndirimbo bagiye barashikiriza bariko bararirimba mu giteramo, bariko bararirimba. Edmo, hari abantu benshi bibaza yuko mu biteramo hatari ibintu byubaka, mugabo muri ziga ndirimbo je sinzi ko abibonye harimwo indirimbo zimwe z'urukundo zishikiriza ingene umuntu yo kwifata, harimo indirimbo zubaka. Ego cyane, reka mere nk'uko kigaruka ko nkuko twigeze kukivuga mu kiganiro c'ubushize aho twariko turabamenyesha urutonde rw'amaconcert agiye kuba muri ino août. Bari abantu bakunda kwitiranya ibintu, mu maconcert nkajya y'abantu baba star, abantu baba Kristo bamwe ntibatahura ababijamwo, babona kumenga bagiye mu gaheza, babona kumenga bagiye nimba ari gihonomu kudakoresha mvugo, babona kumenga bagiye kwa shetani. Ariko kandi zijya ndirimbo badushikiriza naho rimwe naho nyene mu kiganiro twarigeze kubigaruka ko hari indirimbo usanga amajambo amwe mu by'ukuri ataryoshe kumviriza gose, sinoreka kubivuga. Hari amajambo usanga amwe ataryoshe kumviriza, ari amajambo aremereye atubaka, ariko uko biri kose izindi ndirimbo ari indirimbo y'urukundo. Urukundo rege iyo turiko turavuga urukundo dutangarira Imana kuko niyo rukundo.
nyimba ndiko ndirimba akaririmbo k'urukundo ndirimbira mufasha wanje cyangwa umukunzi wanje, ni sawa nawe hari aho ubifatira ko ukumva ko nawe woryosha ubuzima mwe n'umukunzi wawe. Kumura ndabana bwa buririmbo natwo turirimbo twa kera twaba Africa Nova, twaba Chancho wa Misi ngo mwiriwe neza kiyago, no turirimbo turyoshe cyane. Kandi abakera burya naho baba abakristo gute ndazi ko badukunda tujya turirimbo, turetse yuko rimwe na rimwe usanga mu muziki ubuno munsi hariho amajambo amwe usanga toroshe kubura umuntu akuze wiyubashe ngo mumbabarire nkoresha iyo mvugo kumva ko kurikirana iyo ndirimbo ngo wumve ko itamba ngo uryoherwe. Ariko uko biri kose rero mu biteramo chance, wewe naho wowe uzi yuko hashobora kuririmbwamo n'indirimbo zibi, we ntiwajanyweyo n'ikibi d'abord, wewe wagiye kugira ngo uruhurire umutwe woroherwe. Bijya bikuruhisha bigibona ko ataco bigufasha, wewe ntabyo uronderamwe we cyaciza kandi ukavuga uti iki ni ciza koko kandi kiramfashije. Kuko chance mu ndirimbo bagiye barapresenta ndaze ko atabuze indirimbo yagufashije, inaguhanura nawe nk'umwigeme, najewe nk'umuntu w'umupapa inampanura. Aho ndibaza yuko ntabeshe. Oya ntubeshe vraiment. Izagufashije utubwira nk'imwe canke zibiri zaririmbwe nande ego naho nyinshi zagiye ziragufasha. Ego cyane, hariho nk'indirimbo yaririmbwe na Double J kuri Kazoza, avuga yuko ngo ingene umukobwa atokwirekura imbere y'abantu kuko kazoza kiwe kashobora kononekara. Jewe nk'umwigeme byaramfashije cyane. Abigeme turahendwa n'abahungu turahendwa n'abantu, urumva ugasanga turitesheje agaciro imbere y'abantu. Wewe Edmo nk'umupapa w'umujene sinzi ingene ubibona, byaye nk'umukobwa ingene ubibona. Je byaranyigishije, bijya birigisha cyane kuko burya uri kuraraba chance abajene burya ikikunda kuba abajene babigeme bien sûr. Hagiye ndirimbo Double J yaririmbye burya yarayihweje ko neza, yarabanje arabona histoire y'abakobwa aho ubuzima bwabo bukunda gupfira. Muraca muyikurikira mu kanya, muca muyikurikira kugira murabe ingene yatanze impanuro muri iyo ndirimbo yiwe, mwumviriza amajambo amwe ayirimo, mwumve yuko afise impanuro zidasanzwe yayishizemo iyo ndirimbo. Urumva burya nasanze abajene b'abakobwa hari naho bateshwa iteka n'abapapa, ugasanga kubw'ubuzima kumbure butoroshe umwigeme ariko aracamwo asigaye agendana n'abantu b'abapapa bamwe bita sugar daddy, bamwe bita sugar daddy. Ariko nofatira no ngaho burya no ku basore, ku bajene b'abasore nabo nyene barafisa abo bita abashuga mami. Ego yacigiye cyane kubigeme kuko aribo barondegwa cyane, ariko n'abasore bararondegwa. Two bifatanya n'ivyo, aragira ati nyabona umere magabo, kazoza kawe ntukiyigire, ni uri responsable y'ubuzima bwawe. Erega chance hajya papa na mama barakuvyaye, baragerageza kukwereka inzira nziza wocamwo, barakuduza buke buko no munsi uri inkumi. Chance bugira inkumi geze urugo, nawe ushobora kuba utarafata iyo programme yo kurujamwo uri inkumi iri kiragera urugo. Ubu vyokorohera papa wawe canke mama wawe kukuragirisha ijisho ati Chance ndabona agiya. Mugukiri muto baragufata ukuboko aho ugenda hose, bakagufata ukuboko bakagucungisha ijisho bikoro. Mugu no munsi ntivyoroshe, nukuvuga wowe uri responsable y'ubuzima bwawe bwo muri kazoza. Ni wabwica uzopfa, ni washima kuburokora ukagira ubuzima bw'iteka uzoborokora. N'umusore ariko aratwumva akigendana n'ababatamakazi kumbure ndavyumva bivugwa mu byukuri ntavyo ndabona, muga ndumva ko bivugwa. Muga hagira ukurukuru haraho ruteba rugacika inkuru, ugasanga umusore uri kuri yicira kazoza kiwawe. Mu byukuri nawe iyo ndirimbo ni gukoreko, ego mu kibanza c'umwigeme nawe hashira ikibanza ciwawe nk'umusore. Nuko ndavyumva Chance. Abakishaka nibazana imari, umwana ni mu madorari, umwana ukwiriye umugani, ihagire umufasa mako, tohoza kwa gukunda koko, abo bose
ukuntu wamawigombeje abo bakubikira babeje mishipa neglige barabisha kwayo gahunda ni kwikomeza irinda bakubeteza niba kuresha mu cyongereza ntuzopovoke ni wewe kashi si inagiri kumbeza mako bahoze ko dukunda koko abo buzima kushirako zihari ibindi bagushaka let's go no umukobwa we ukakuri mwiza kazi kawe ni waregeza kazoza ni kazoba keza si umukobwa ukakuri mwiza kazi kawe ni waregeza kazoza ni kazoba let's go no let's go let's go let's go hey 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 cyane hariho n'indirimbo yaririmbwe na B-Face yitwa Akakera derekana yuko tutoguma dutwagwa n'ibi bishasha gusa ibi zimbonesha kure aya matelefone ibi aya ma development agenda araba gusa tuze turibuka n'ibya kera let's go twibukanya kera Instagram and Facebook. Deva kijimi kilo ya makini mato. Usingo mukwezi mugu. Ukini mune ni bagiri kibale. Twasa. Urikira. Dali kusatuma tulili mato akira. Dabira. Ukofi yibaki. Twasa tukani twasa. Let's go. I just
bonera mwagikisha amaze kuyatangura yatemye kuyaheza n'iyindi ndirimbo yaririmbye yitwa Kora yerekana gushira ubukerebutsi umwete mu byo ukora nyambura umunyeshuri mu kazi kose wo bukora. Yego sinzi ko hariyo nawe yoba iyindi yoba yaragufashije. Ni nyinshi zamfashije cyane ahubwo reka mshake mvuge bwa mbere kuri izo hejeje kuvuga nk'iyo ijya ndirimbo twibutsa ka kera n'indirimbo mvangamwo n'utuntu twinshi tumwe twaririmba kera winda n'imbaragasa ko gatebe burya kera uri kuraraba ukuntu umuryango waba utunganyijwe byari ibintu bihimbaye cyane chance abantu abavyeyi barakoranya abana babo bakabateramisha bakayaga bakabaha impanuro bagaca bateramisha babacira imigani bagira ibintu by'utujajiro n'ibisokozo mugu no munsi chance wewe ngaha mbo sinzi ko murabona no munsi umuvyeyi umupapa umumama n'abana nk'abariko barakura nka mwebwe chance barashobora kubateramiye muri salo umwe ari muri telefone ubundi muri telefone ubundi muri telefone mugashima guhikiyaga bari kure yanyu mugabo muri kumwe ngaho utaramenya amakuru ya mugenza we ngene yiwe ibyamugoye kumbure ibyamuteye stress gusumba ibindi ngo mufashanye ingene mu tekanya ugasanga wowe uri mu byawe ubundi ari mu byo mugakera haranga ubumwe ugasanga bari mu bisokozo wowe urazi ibisokozo chance shana byo nivyo nize nabyize ku ishuri mugabo nk'ubu ntavyo no bankicibuka ku buryo atana kimutsi shana ugerageza ngira soko ni roads ndakibona singifata gitutu ego cyane aragitoye mugagito yagishizemo amakenga menshi mugabo chance jewe nk'uwakuriye ruguru duke naraduciye ko kuko twebwe ntitwari bwasirimuke cyane kandi ndagusumbye imyaka we hari utuntu twinshi nabonye wewe utazi mugo no munsi rino terambere hari utuntu tumwe na tumwe biriko biratwambura utuntu tumwe na tumwe kuko cakiyago mu rugo kitakihaba indero y'abana ntiyoroha mu gihe hatakiyago mu rugo kikihaba niyo abavyeyi binanase bakava ku buzi bagashika baca baja umwe wese mu vy'uwundi mu vy'iwiwe abana bamwe bakaja mu madeseyani mugasanga muri saro hari amateleviziyo ashika ngahe umwe aja kuri bamwe baja kuri deseyani abandi kuri novela abandi kuri zishene zitandukanye mu vy'ukuri indero y'ugwaruka iraheze igatituka mugama kajya karirimbo rero karatwibutsa ati nimutengo akaranga nimuhebe gose muza muribuka bijya vya kera mwibuke ubuzima bwaho hambere aho hambere n'ukuri abavyeyi bararera kandi urukundo mu muryango rwarashoboka uno munsi rega murabona ko ikiyago kitanakiboneka niho usanga hanagwira n'ibintu byiza kuko kesho umuntu avuga ibyo atazi kuko ntaba yabikuye umuntu avuga ibyo agereranyije gusa agaca bifata nk'ukuri ariko ikiyago kiracakenewe bavukanye muri ko muradukurikira ivyo murumva nk'iyo development ko tuyigira tuyikura mu ndirimbo yaririmbwe no Star Bface on the floor jewe byaranyubatse kandi nawe woshaka ntiwobura ico gufasha mu ndirimbo aba bastare bacu baririmba cyo gituma rero nariko ndavuga nti burya ntimuzoze muracira urubanza cyane abantu bagiye muri ivyo bitera amahamba vuye ko bagiye kuruhuka mu mutwe wewe urakura we kijya ciza nyene ukeneye basi ico kibi ubona ko ari kibi ukakireka ego cyane nkuko duhejeje kubivuga turabonye yuko mu biteramo hatariho ibintu bisambura harimo ibintu vyubaka mu bisanzwe je nibaza bivana n'umutima wakujanye wajanywe n'umutima wo kubakwa urubakwa nkuko ndirimbo nkuko nk'uburero duhejeje gutanga ndetse no kuri barya bambika hari abo bitwa basiliste ushobora kwigiraho ukaboneraho akarorero kukuntu nawe wotera imbere hama nkuko nabivuze no mu kuja mu giteramo ukishira mu mino y'Imana je sinzi ko wewe uhora ubigira eto ewo cyane mu bisanzwe biteramo nka bijya chance turi abantu kandi burya turi bamagara make
umaze kubura umuntu umenye kuri magara make. Mbere nkebure n'abantu bakunda kwirata ubuhinga bwabo ariko bagize réussite muri ki canke kiriya, oya muba mwihenze cyane kuko n'urutoke rw'Imana rwa bibafashijemwo. Iyo umuntu agera muri ivyo biteramo dusanzwe tumenyera ko bigwiriyemwo ibigusha cyane. Ni vyiza uri umukristo kugenda wasenze, wahura n'umusaseredoti uti mpezagira, ugasenga ugasaba umuhezagiro cyangwa ugasaba umuhezagiro mugenzi wawe w'umukristo kuko turarekure natwe guhezagirana, ukavuga ati jewe ndagiye mukama n'uyoboye ngiye kuruhurira umutwe sinkeneye kuvayo ndushi. Hama kandi ugaheza ukagenda ugakurayo cya kindi giheza kikagufasha. Hari nico ntari navuze ko nk'iyo ndirimbo ya Bifesi ihamagarira abantu gukora. Je sinzi ko benshi mu baba bagiye mw'ivyo biteramo badatahira kumva umudundo gusa bitambira gwe kora 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 ngunda kora ntakarye, bakabiririmba gutyo mu majambo muga batariko barabizirikana, batariko baravyinjiza mu nzirikanye. Kijya kintu kirakomeye gose. Ni vyiza yuko aya majambo baba bariko baririmba bajya baririmbyi bacu tuyateha ko attention tukumviriza baduhamagariye iki none ugwaruka rwinshi ko ari usanga rureza amaboko uno munsi. Leta itagitanga ubuzi cyane kugwaruka kuko ni nawe ugwaruka gwiza ni benshi cyane. Leta ntavyo yobikura, urasanga ugwaruka rwinshi ari kumarigara gusa, bakarindira gusa ko bugoroba ngo barabo go bagirira nabi batereka haci kugira ngo baronke ico bazorya canke ayo bagura ya matabi yabo bateramirako. Urumva ugwaruka gushi ugasanga bayimbura amaboko umunsi wose rumaze ruri kwirigara gusa, ari buri mu ngeso mbi ataco bafasha atanico zifasha igihugu. Mugabo nk'umwiyo ndirimbo yakora urumva yuko ahamagarira abantu gukura amaboko mu muzu ngo bakore. Erega na Bibiliya bivuga nutashaka gukora ntureke no kurya, nutashaka gukura amaboko mu muzu ngo ukore ntureke no kurya. Izo ni indirimbo rero dukura muri performance yabo ba star bacu, baradufasha gose. Umukama badukomereze anabafashe mbere azarabamurikira, nabo nyene tubatumirire kugururira umukama. Mu giteramo cy'ubushize twaragize tuti hari abaririmbyi benshi bagiye barakura inspiration zabo mu makorale, bakavurirwa mu makorale. Kandi kibabaje sikindi ndasubiye kukivuga, bamwe baca banabiheba amakorale bahozemo baca bayaheba. Kandi ariho havyukiye impano yo kugira ngo bashobore kubaka iryo zina ryabo bumva bubatse. Oya ni mukubita agatima membero, burya ibintu byose ubishizemo Imana bigenda neza gusomba ko vyibaza. Nico gituma uzosanga naho bo muririmbyi wotera imbere gute, ushobora gutera imbere muga ntiwigera ubura stress, wamubona umenga ntutekanye ntugize gute, none uzotekanywa nandi wari kugutekanya ko bamuteye akagere. Abantu tuhitondere cyane. Ego vraiment ni vyiza yuko ishingiro riguma riri ku Mana muri byose. Hama Edmo jewe ikindi nabonye muri kijya giteramo ikindi ibindi byanyeretse birahuza abantu. Ego cyane. Jewe narigeze kumva yuko hagati ya Fabilove na Bifesi hoba hari ibintu bitameze neza, mugabo urumva Natasha yarabahujije mu giteramo kimwe kandi byagenze neza, cyo kimwe na Amipro hamwe na Bifesi na Roriro. Ego muri ya concert yabaye kuri Donda naho nyene urabona yuko yagerageje guhuza abantu, sinzi ko arico ukivugako. Je narabibonye n'inyuma y'igiteramo naragiye kujeta kude gatoyi mu gatante bari barimwo abastare bari banywanye gose bariko barasangira n'agacupa batera inkuru bahuje, urabona ko bagwanye monda. Nukuvuga na bamwe bari bafitaniye akajirya, bamwe bari bafitaniye akayigo, barahuje baragwana munda. Jero ncanda nahakura n'icigwa rero, burya abo basta abo bantu baririmba ivyo nyene biri profane ukuntu bakunda kubacira urubanza, mugabo turumva ko banywanye baragwana munda. Ariko ugaca usanga twebwe baba Kristo abandi b'imbere bamwe bakunda gucira imanza babandi nyene abo duhejeje kuvuga, ugasanga twebwe muri kohale turasangiye kohale chance, mugabo nje kuririmba nkaca sanga hari kibanza nicaramwo ni impande yawe, ugasanga ndavenzwe mutima birase nkaca nicara nirabira hirya nkaririmba nasutuye urunwa kandi duhujwe n'umukama. Umukama ariwe yaduhamagariwe atuzanye kugira ngo tumuririmbire, twahujwe n'Imana, mugabo gacu usanga nta bumwe dufise.
ibyo burya kari mu mpene niko kari no mu ntama, ugasanga vyonashika no mu basaserdoti bahurira kuri altari, ugasanga hariho kutumvikana hagati yabo kandi bakabirambamwo bakabisasira indavu, ugasanga barihagaze ko muri ayo mafuti. Mu by'ukuri hari ijambo naciye nibuka rigira riti abatoza kori nyimbari n'abapagani barabatanze kwinjira mu bwami bw'Imana, baragwanye muda Bifesi na Fabilove, Ruriro na MC Ami Pro baragwanye munda, bararengeye ivyari byabatandukanyije, barabonye yuko batobiza mu mitima yabo ataco vyobashitsako, atakintu c'iterambere vyobungura. Mugabo we nawe uciye ufata umutima wawe ugiza agasanduku k'inzigo ubikiye umujinya mugenzawe. Aho narahigiye ikintu gikomeye. Ubu jewe chance umuntu ambabaje, naje hari umuntu yari yarambabaje, narumva ko ndamurekuriye, mugabo haciye akanya mu mutima nkumva ndiko ndaremerwa, nkumva akantu kakayigo kariko karaza. Mugabo inyuma ya kijya giteramo naragiye ndafashwa buke sanga ubu muntu numva ndanamukumbuye ngo tunagwane mu nda nuko tutari hafi na hafi, muga ndumva yuko ndamukunze gose, ndumva ko ndamukunze. Hajya narakuye ikigwa gikomeye, murabona ko Natasha Ngendabanka Mukama amuduhezagirire cyane, yaradufashije kutwigisha hambavu yo kutunezereza, hambavu yo kwerekana responsibility dasanzwe abakenyezi bashobora kugira naho twari bamwe bafata nko kumengane ba magara make. Turabona yuko yatanze ubuzi nko chance yabivuze, turiko turabona ukuntu vyari bitunganyijwe nk'ijya stage kuyubaka. Urababo bayede bagiye barakora bose barosa kantu kaja mu mufuko baronka mukate batahana mu muryango, bajya bose bariko barafasha muri service. Wabona ko bari bitunganyijwe neza, ukeneye agacupa aho yagasanga, ukeneye cyo gufungura aho yagisanga, abo bose bafasha muri iyo service bararonse ico batahana mu mufuko kiza gusahiriza mu muryango. Murumva ko ari vyiza vyinshi dukesha iyo concert. Reka mbendageza Ego cyane. Ikindi jewe noshima nuko umuririmvyikazi wacu Natasha yaragerageje guha ikibanza n'abaririmbyi twovuga badakunzwe gutumirwa mu biteramo nka Roriro, nka D1, tutibagira vyerekanye yuko atibagira abakumiriwe. Burya akari mu mpene niko kari mu ntama nkuko nabivuze. Ibintu vy'ivangura no mu basitare turabisangayo impande zose. Burya urasanga ku gatima k'ivangura kagiye karibonekezamwo, ugasanga hari abasitare bashoboye mu by'ukuri, kuko urabona performance ya Rorira amaze kuza kuri stage ingene abantu baryohewe, D1 amaze kuza ingene baryohewe, mu kugaca usanga abantu badakunda gutumirwa kenshi kandi bashoboye bafise impano. Hari ikintu twigeze kuvuga mu kiganiro c'ubushize, mu bisanzwe nk'abaririmbyi barakwiye kugira ubumwe. Na wawu ndi mbuto akiri karashaka kuzamuka, mukamukuza nyene mwemwe, mukamufasha mwe mumaze gutera intambwe, mukamuduza, mukamwereka umwongo uhuma n'udahuma, ati aha uciye muri inzira uzoshika. Gutyo urukundo akaba ari go ruturanga, ntihaze haraba ikintu cyo kwikunda. Ubu hoho rero mbere mbona bisigaye biteye igomwe. Burya je ndiko ndatangarira gose aba artiste bo mu Burundi ingene bamaze imisi bavyifatamwo neza, bamaze imisi aribo bitunganiriza ibiteramo, ibintu vyahora bikorwa na babagwiza tunga nka kujya nabivuze. Raba nka Kigenge jo haheze yari yateramishije abantu benshi cyane, benshi gose baraza, aho yari yacumiye abaririmbyi bashika babiri ba Melanin Boy na Dramati, aba comedien ba Haul, ba Mutima Bande. Aho hose tuguma tuvomamwo vya vyiza vyiki vyinshi bitandukanye, kwa gutanga ubuzi, kwa gutanga umunezero, ni vyinshi sinosubiramwo kubidondora. Ivyo bintu biraryoshe cyane. Mugabo kandi akandi kagohe nagomba kugirira abari ko baratukurikira cyane nk'abo baririmbyi batunganya ivyo biteramo, hari ukuntu rimwe mushobora gutunganya ibiteramo bigahurirana. Iyo bihuriranye rero, kuko abafana ni babandi nyene musanzwe mufise, baba bifuza yuko ataco bacika.
wowe uciye utunganyiriza igiteramo ngaha mu Kanyosha, uwundi agaca gitunganyiriza Centre Ville, uwundi nawe agaca gitunganiriza muri Noro kuri ETS canke kuri za SOS, ugasanga ibintu biriko biraba amemta canke mu misi yegeranye, biratuma umuvuduko w'abaparticipa uba muto. Ugaca usanga rero uravye nabi no kubihomberamwo bihomberamwo. Harakwiye akantu k'urunani ko kuvugana kugira ngo ivyo bintu mu bitunganye mwihaye intervalle mubona nyene kwibereye, kugira ngo abafana banyu bafata umwanya ukwiye wo kubikurikirana byose, ababishoboye bien sûr, abavyifuza ntihagire ico bahomba kubera gihuriranye n'ica kanaka. Ego cyane. We rero ariko uravuga ati Natasha arakoze ikintu gikomeye, aratumira n'abaririmbyi bandi. Nukuri Natasha nabikubwiye, twatangariye ukutikunda, yarashimye ko n'abandi boboneka. Nagize nti nabigeme bashobora kwidoga ngo kuko narabibonye abagira mu commentaire bavuga bati none mu byo yatumiye, mu bo yatumiye ko atamuririmbyikazi yatumiye, bashaka kubona kumenga yoba dahuza n'abaririmbyikazi. Ariko je siko ndavyibaza, ngira ngo mu byo azosubira gutunganya bizokurikira azoheza abibuke, kuko nabivuze kare abakunzi ntibaherera mu bindi, azona basigurira n'icari cyatumye kumbure atavyiyumvira ko muri ico yaheruka gutegura. Ego cyane, murumva hari ivyiza byinshi, babandi bibaza ngo gutumwanya no kugira iki. Twe urabona twahunguriye byinshi, namwege nizere ko bibafasha, nabagiye nizere ko hagize ico bibafasha. Ngarutse kuri ico yaravuze cyo kwa Kigingi, naho nyene byari bimeze neza, wanye ko yaragerageje guhuza abantu, ibintu byari biryoshe, hari abantu benshi gushika naho hageze ahantu hari abantu benshi bari basigaye hanze batarinjira, amatike yaheze, arateba arabavuga ati nibinjire ku buntu kugira ngo hanze hagume umutekano umeze neza. Yari gushobora kuvuga ati ngo nimutahe canke mbagume ngaho onya canke umutekano ntumere neza, ariko bijya n'umutima w'urukundo. N'umutima w'urukundo barababwira ati nibinjire. Ibintu byari bitunganije neza cyane vraiment. Ndavuga no ku giteramo kuri concert yabaye kwa Mungu heze ya Uno Court, naho nyene byari ibintu bimeze neza, bya bindi Edmo yatubwira mu amakorale muri korali imwe udahuza n'uwo muri kumwe. Hariyo n'amakorali adahuza ukunyene hariho abaririmbyi badahuza, hariho amakorali adahuza, ariko twarabonye yuko baragerageje kuja hamwe barateramisha abantu, baraturanahiza Imana, ibintu bigenda neza cyane. Rero Edmo, sinzi nk'impanuro wogira woduha kuvyo byose, kuvyo bitaramo byose byaba byarabaye, sinzi ko hari ico wotubwira. Kusha amakorali reka mbanze nagenda kivuge ko Uno Court yaratunganije igiteramo, nayo nyene ntiyashima kwikunda, kuko uravye Uno Court ni korale ifise indirimbo nyinshi maze gushira ku mugaragaro, kandi ziryoshe kandi ririmba neza, kandi ishoboye guteramisha yonyene, kuko muri korale nzima ibirimwe abantu benshi irashoboye guteramisha yonyene. Mugabo nayo nyene ntiyikonze, yaratumiye korale yibanyi Saint Anuarite, iratumira na korale Saint Dominique hariya ku Musaga. Higa abakunzi ntibaherera mu mubindi kumbure n'izindi yari kubashobora kubatumira mugabo, kandi turatangarira ubwo bumwe itashimye kwikunda yonyene ngo iheze yikorane. Uravuze ikintu cy'uko amakorale usanga hari amakorale adahuza. Abariko baradukurikira abakristo gatolika bahurikiye mu makorale, ja kuri paroisse yanyu, amakorale murimwo nyimba renga imwe arahuza koko, nta byo kwiyorobekana ko birimwo, nta kwikunda kubamwo. Ugasanga hageze engagement, kuko engagement mu makorale barakuramo agasabuni bien sûr kaja mu kigega ca korale. Hageze engagement nta kantu ko kwikunda kabamwo, bamwe bagashaka ko ari bo bokwama bari bonyene bariko bararonka iyo opportunité yo kuririmbira umugeni canke kuririmbira ukeneye ko bamuririmbira kugira ngo bahereza kanoti. Ibi nibindi uri gutizanya udukoresho udupfuye nabi, nta bintu bibatandukanya bihari. Nyimba bikibihari birandurane n'imizi. Twabonye akarorero keza kwa babandi benshi mwita abapagani, aho bagwana mu nda bakavuga bati ibi
ntago twobisasira indava, reka tunywane mu bumwe ahubwo tuzotezanya imbere. Je nagomba ntumirira abantu kubw'ibi biteramo biza biraba, wewe ujana umutima wo kwiga ukure mwiceza ico kibi naco ubonyemwo, igingene wotera intambwe ufashe kugira ngo data wanje kihave, wowe uruhara rwawe ururangure, uvuga uti aka kantu ndabona ko katameze neza, mbega nokora gute kugira ngo uwatumye katagenda neza ashobore kugahindura. Wewe uruhara rwawe urukore, ugana cyane cyane uvomwemwo caciza ukeneye kimeze kigukomereza ubuzima rukristo, nuko ndavyumva. Yego cyane. Nanje ikintu nogira ko nkumanura no kwifuriza yuko abaririmbyi bandi borabira akarorero kuri Natasha ndetse no kwa Kigingi no kuri uno code kwa ibiteramo twavuze, ukuntu harimo bumwe, ukuntu hatarimo gukumirwa, bakabirabira ngahonye. Hariho Edmoni impanuro ya icimviro yatanze kutegeranya ibiteramo kugira abafana babo ntibabure hose ntibajuragirike hose baba bashaka kuhagira. Ego turashimiye cyane abantu bategura ibiteramo badasiba kutunezereza, turashimiye n'abajeje umutekano mu ivyo biteramo nyene mwibarabara mu gutaha, abataximeni hari abagiye batwara amataxi umushaka kuba mutashe bakakugirira nabi, ariko turashimiye abavyitwaramo neza ibintu bikagenda neza. Jewe ndibutse chance mu gutaha, urazi yuko twagize urugendo rutari ruto kugira dushikire n'ahari taxi. Umukama ni nahazwe gose kandi aduhezagirira abajejwe intwaro, kuko twagiye mu mutekano ntangere ataco twinona, turashika ahari taxi baratwunguruza neza, baradushikana amahoro. Ariko kandi hari ikindi kintu nogaruka ko gatoyi, murabona ko bino biteramo babitunganya surtout le weekend. Bagenzi ntuje mu giteramo ngurare wasanzaye buca ari umunsi w'Imana ngo bikunanire kuvyura umutwe ngo uze ko ninahaza Imana iguhezagije ubuzima kugeza uwo munsi. Iki kuzigamiye ubuzima, iki kuzigamiye umuryango. Genda mu biteramo muga wateguye uko umunsi weje, uko umunsi w'Imana uzowuhimbaza. Ugira uti jewe ndagiye mu giteramo nzosenga ini Bujumbura biroroshe, udasenze Bujumbura nta gwitwazo ngo wabuze imisa, kuko burya guhera sizeri z'agatondo inkuka ya misi iraboneka kugera ku mugoroba 17h 18h inkuka za misa ziba zikiriko zirahimbarizwa ku maparuwase atandukanye. Wewe tunganya umwanya wawe ugira uti jewe ndagiye kuruhurira umutwe, hanyuma ejo nzinduke gusenga shimira Imana, kuko ni wazuraja muri ivyo biteramo gusa ugaca wigizayo kure Imana, ahubwo uzotera wisanga uri kure, uri mu bugaragwa. Uzokwisanga uri mu bugaragwa, uhava usanga na vya bindi wa kritika byahavuye birakwinjiramwo wewe nyene, kandi wagiye ubwa mbere ubikritika kubera iki Imana wayegeje kure. Rero ako kantu natwebwe bagenzi tugakorere ko tuje mu biteramo bwa mbere twasenze, tumenya yuko izina ry'Imana, izina rya Yezu ari ryo riri hejuru ya byose. Murabona abajya baririmbyi niyo bariko bararirimba, ubona mu biteramo uzabumva ngo vuga uyu n'uyu, bagaca bavuga be face on the floor, bakavuga vuga sat b, bakavuga bagagira gute. Ego kuba ariko barabivuga ntaco, mugabo ico wotangariramo sikindi, wotangarira Yezu we yamwubakiye iryo zina. Iryo zina rya sat b ntishobora kuja hejuru y'izina rya Yezu. Oya, we nk'umukristo ushira hejuru izina rya Yezu, atewe Yezu gira neza. Wewe wahaye impano umuntu nka sat b, wewe wahaye impano umuntu nka D1, wewe wahaye impano umuntu nka Bifes Ondofro, kaba ageze kuri runo rugero yama yuriye indege, umuntu avuka ari mu Kayanza muri komine Matongo. Abastari benshi hajya burya ntogera ngo ubuzima ngo nuko buba bavutse ari bwiza cyane. Wewe uhaye impano kiriku ukamukura mwibarabara,
ujya mwe bavuga wewe ukavuga uti Yezu ukatangarira Yezu muri ico gikorwa kidasanzwe yakoze. Ego ndumva nako kantu twogafata nk'abantu b'abakristo. Ndagushimiye cyane Edmo ku mpanuro uhejeje kuduha ndetse no kubindi vyiyumviro twatanze. Imbere kurangiza nagomba ntumirire abakunzi bacu twarabatumiriye kudufasha gutora izina ry'iki kiganiro, n'ubu turacakeneye mudufashe kurondera izina ry'iki kiganiro. Hama ndakengurukiye abadukurikiranye bose, abakunzi bacu bose aho muri, abo turi kumwe ino, yaba abari muri Swede, yaba abari muri Etats-Unis, yaba abari muri Canada, turabakengurukiye. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vya Axe Vibes TV. Murakoze. Gatoyi chance nagomba nkengurukire cyane witwa Gracien Bintu n'Imana, narabonye muri commentaire yaraduterereye izina twokwita iki kiganiro. Turacakurindiriye na wewe duterere izina twokwita iki kiganiro, kuko tuzobandanya tubashikiriza uko umuziki uri kurabandanya ugenda, waba w'u Burundi waba abashitsi twakiriye ngaha mu gihugu cacu ukuri kuragenda, kugira ngo mwebwe namwe musanzwe mukunda umuziki, kuko hari abatawukunda kandi biratahuritse, kuko hajya ntitwokunda bimwe twese, ariko kandi n'abawukunda ntitwobibagira bisubiriye uko baba bangana kose, ntitwobibagira. Muduterere iryo zina, kuko twabamenyesha yuko bitagoranye, ivyuma bitagoranye, tuzogerageza uko dushoboye kose twitange, tugume turabashira umwanya mwumve aho umuziki ndundi ugeze. Vuba cyane turatangura kubatumirira mu batunganya bino biteramo ama concert, tubatumirira n'abastare batandukanye, batuyagire ku mpano yabo iyo bavuye naho bageze, n'intumbero bafise muri kazoza naho bipfuza gushikana umuziki wabo. Tuzobatuma ko mu minsi iri imbere, ariko kandi ako kantu mukadufashemo, ariko kandi ntimwibagire kuzamura sangiza bino biganiro byacu, mutumirira abo mubisangije ko nabo kugira sabone, mwongera mugira na commentaire, mwongera mugira na j'aime, kugira ngo tubandanye tubona ko mudukunda, ko turi kumwe. Bandanye bakurikirana n'ibindi biganiro byo kuri Axe byose, ibyo Axe itunganya. Ego cyane. Hama ikiganiro cyacu kirangenga yari Ingabire Beri Chancel kumwe na Edmo Kwizera. Bye bye.